benshi gwatangaje benshi ekipe ya FC Barcelona yari yagendeye ekipe ya Benfica Lisbon hariya mu gisagara ca Lisbon ariko ni novuga match yagoye cyane gose ekipe ya Barca ariko nyene n'ubundi ni novuga no migwi izi ingene kina novuga zino nkino mwene izi nyumvire Pau Kibarski yaronse ikarate y'umutuku hakiri kare ku munota 22 munota 22 ariko byukuri ekipe ya Benfica no kudomina kwabo gose no kucrea amakazi kwabo kose birangiye batsinzwe aribwe nibo batsinzwe kimwe ku busa ku munota 61 cinjijwe na Raphinha tubanze duce gato ino vuga ku rutonde rw'abakinyi bari bakinishijwe ku munsi w'ejo nino ekipe nono mumenyereza Hans Flick ni mwigori hari witwa Sizesni hama Inigo Martinez na Pau Kibarsi bari kuri myugariro hama Alex Balde ku nimero 3 Gilles Kunde kuri kabiri 11 hari witwa Raphinha hama hari iburyo satira hari witwa Lamine Yamal nkuko bisanzwe abakinyi bo hagati hari Dani Olmo hari Pedri ndetse na Frankie de Jong hama hari umusatirizi yitwa Lewandowski ku ruhande novuga gwino ekipe ya Benfica witwa Bruno Lage yasamishije witwa Tribin witwa Silva na Otamendi barakina kuri myugariro Thomas Arojo yakinye kuri ruhande novuga gwa gw'inimero 2 yazibiri buryo hama witwa Karias arakina kuri gatatu uwitwa ni uno mukinyi yitwa Osmes yakinye hagati ari kumwe n'uwitwa Bareiro ndetse n'uwitwa Korku witwa Korku hama abasatirizi ari witwa Pavlodis nkuko bisanzwe niwe musatirizi wabo witwa Akrukogu ndetse n'uwitwa uno mukinyi wundi ni afsuruzina runagoye wanashima witwa Lamp nabo muri rusange ariko kimwe twagomba kugaruka ko ni kuno kunanirwa gutsinda kwa Benfica n'ubundi ni match ya donc yasa nk'iyindi twariko turaraba ya Liverpool hari yaronsa karyo ino ekipe ya Benfica ko gukina na ekipe idakwiye iminota igira nko kuri 70 gutyo onye ariko byukuri byanse yuko batsinda ariko ku buryo bukeye Barca baronse bavuye babutaza mu musaruro Barca gato unkundire mvuge ikintu cyazindutse cyandikwa n'ikinyamakuru citwa The Telegraph bagarutse ku buhinga bw'uno mumenyereza Hans Flick aronza nibazo kubwira ngo resistance ngo kuboko kumumenyereza kuba kubuzemo raba umumenyereza kiki yanse kuzibira umumenyereza akagwana urugamba bwa possession match à l'extérieur match mumaze kuba muri inusu iminota 20 ya mbere buriya ino ekipe ya Benfica yagerageje kuyirondera hamwe bya bitsindo byayo bya kare uribuka ko match yeruka bahageze ku minota 22 bafise ibitsindo bitatu buriya kiki yo bijamwo bitatu byari kuba birimwo imbere yuko ku Barcelona ruje yego ibivuga ngo iyo ekipe irakomeye cyane ni ekipe kabisa imeze neza Mutire The Telegraph yagarutse kuki bagarutse cyane kuri Hans Flick mugabo babihuza cyane n'umuhunga muhetse umwe mu bakinyi bafise saison nziza cyane muri FC Barcelona umwe mu bana bavuga ati Barcelona igera kure hashoboka Alonso uno Raphinha shwa gutwara na Ballon d'Or cyangwa kaba umukandida wa Ballon d'Or bagaruka kukuntu kiki uno Raphinha kuri Xavi no kuvashitse muri Barca byari bisa n'ivyanse kabisa byari byaramugendeye nabi cyane bagira mudandaze noneho bakavuga yuko Xavi yegereye umuntu yitwa Raphinha
amubwira ati je compte sur toi ndagukonta ko no uri mu bakinyi nizeye mugabo by'ukuri Raphinha yaja kubiraba realite hari akiri badembero ravyibuka ntivyagaragara by'ukuri ko ari umuntu ari muri plan ziyo Raphinha byageze ahantu avuga ngo ikintu kitugoye na kampu yanje nukuba tworonka offre nziza ishimisha Barcelona ku mafaranga iza kungura ariko nanje mbona yuko ari ahantu heza ho kwimukira nico kintu yarasigaje kwa Barcelona. Xavi rero nyuma y'umwaka umwe acaragenda arava muri Barca avuye muri Barca ni ibintu byahindukiriye. Uno mugabo Hans Flick yaje ari umumenyereza kiki aganira ubwa mbere n'abayobozi ba FC Barcelona. Ibyo byo baba barabiganiye mu kugira muri kuriya kuntu baba barondera amasezerano yuko atangura kubamenyereza baba bazi na profile bazanye bafunditse ibintu bibiri ndazi style mukina ko ari tiki-taka ariko muranyemerera ndabivange n'ivyo jewe nzanye style y'abadage ni style ya Gute ino style y'abadage no kuvuga twebwe turaronka umupira mu kuposeda kwacu muga turabikoresha mu kwiruka tugana igori vyihuse turavizira igori objectif no kunyaruka vyihuse tugana igori mu gestile ya Barcelona avaga toya gutembereza umupira kwari gutembereza umupira baharura ko ari byo bizamwe kuva mu gitsindo mugabo bakavuga bati reisite yambe no ku mupira utembera umupira umaze gutembera neza igitsindo kirateba kiraboneka Hans Flick rero araza avuga ati nzanye style yiwanje style y'ikidage bien sûr yukugana igori vyihuse ariko nanje ndifashisha ivyiwanyu nsanzemwo na kare nazo profile nyinshi mufise zuko umupira usirikira mugabo nongereze speed y'uburyo tugenda muri iyo rero style yagomba nshasha yabonamwo umuntu yitwa Raphinha nk'umukinya ashobora gutuma ivyo vyose bishoboka urumva Alonso arahamagara Raphinha mu biro vyiwe umukinyi yihebuye kiki abona yuko ivyo ngaho vyanse ku muryango acaramuhamagara mu biro vyiwe amubwira uburyo azomukoresha Alonso aramubwira ati kuma matcha bayabaye aya mato ndagomba wewe kuzombera nimero 10 kuzokina inyuma ya Lewandowski ndabundi mukinyi rero nuzuriza mu bakina inyuma yanyu ariko kuri match zikomeye nyinshi ndagukeneye ku ruhande rw'ibo bamfu ivyo bibiri yabiteguje Raphinha mu ntumbero yuko ari wo mukinya agomba kuzogendera ko mu vyakina Alonso kuko yararaba igihagararo ciwe ukuntu uriya muhunga ngana n'ukuntu yirukana ya technicité nyene y'iki Brazilien amubwira tumubiri wawe ubwa mbere bwo ndakuronderera umupreparateur physique wa equipe uriya mukinyera arabi imigambo mumenyeza mufise ko abona nimyiza bamuha umupreparateur physique wiwe wa equipe ariko nawe yiyongerera ko wiwe wo muhira ujye uzorabe n'umubiri wa Raphinha wo mu myaka ya Xavi n'ubu biratandukanye cyane amaze kuzana ivyo amusigurira ati mpamvu rero jewe ntuzofate ko ndakujuragije hamwe ndagukinisha ngaha nkeneye uko ata equipe nimwe wewe nka elema yacu ngenderwa ko izoza yiteguriye ngujya niyo elema principale nguno munsi ngo abari ngango turaze ngo bagukenyuriraho ejo bundi wamyo bigaruka ko warabonye ko uno munsi izo poste zose zikena ko match nyinshi haba kuri nimero 10 haba kuri nimero 11 ariko na rimwe iyo Lamine Yamal yababaye canka dahari ni wacaja gukina hari stila gomari elema ngenderwako donc ivyo wewe yashaka kwari uko wewe ari umukinyi azabangenderwa ko kwa FC Barcelona mugabo ntiyagire equipe iza ngo imumetrize ngo yamwize niyo mpamvu ubona Raphinha muri no sezo abria chaque match ukabona ko ari umukinyi umengo equipe zaraburiye ikibazo bambe zaraburiye inyishu muguru uko gukinariya ku ruhande rero Hans Flick yamubonanya ubwa mbere ko ari umukinyi yiruka mugabo atera ja hehe agana umurongo donc ari verticale cyane donc ari uku agomba guca hariya ngo agenda atanga amasano Hans Flick amubwiye ati wapi nubwo nakubwiye uko uri umukinyi ngomba ko producer nibitsindo kandi ibitsindo ntuzobiproducer
uca hariya kuja gututira amasanga info rero ko kutamenyerwa utere winjira nga rimwe na rimwe action zigusange uri hafi donc uri ngaha aha muri intuze muri axe banahuje n'igitsindo yatsinze ku mugoroba we ekipe iri nusu yari ekipe umupira hehe ntiyari ku ruhande rwa hariya uri bukano yari ekipe iri umupira yasunitse kabiri mugabe yazarabana n'igoro atsinda ico gitsindo rero ikindi kintu bavuga ko cyamufashije Raphinha Alonso nuko mu mugenzo wa FC Barcelona kikiburiye ngo barareka abakinyi bakagenda bakiherera bakiturira ba kapiteni nk'umwe mu bakinyi bamazeho sezo zibiri baratoye bamutora nka kapiteni agira kane koko kapiteni yatowe ubwa mbere yarinde Ter Stegen uwa kabiri ni Frankie de Jong uwa gatatu ni ahubwo turabicuburitse uwa kabiri si uwa kabiri ni Araujo uwa gatatu de Jong hanyuma Raphinha agira kane ico gihe rero Ter Stegen acaravunika iyi mvuna agize ndende cyane ya Alonso uwugira kabiri ari we Araujo deja siho yari umurabizi wewe yari yavunitse mbere uwitwa ntuzenya de Jong nawe avunika kenshi nawe si hari bica bibako wewe ashikiriwe hakiri kare gushikirirwa urazi niwe yambaye igitamba cha kapiteni misi myinshi niwe tubona yambaye kapiteni ino season niwe ibyo rero ico byongereye kuri we icize uwo kufata ukuntu umumenyereza yizeye kumukoresha ino season ibyo yamwijeje byadugije confiance muri we ariko uko kuntu bagenzi be bimbere yiwe kuri kapitana bababaye nawe aca santa responsibility aca Raphinha mu bonubu en terme ya leadership en terme yuko mu leader mu kibuga byose akaba abizanuko hakiyongera ko rero ukuntu ya transformye aba bapeti ba Lamine Yamal akamwibagiza kwa kuyumva ko ari umwana akamugira ati umupira ukina hari abantu bagusumbye imyaka 10 badashaka kuwukina tanga urukinere nk'umuntu akuze twakuzanye mu bantu bakuze n'ibintu yagiye afasha abo ba Pedri n'ibintu birebire cyane bagize mugabo umuntu atari bugaruke ko byose FC Barcelona kikimbere ko tuja mu rukino bakenye na ntuze ni equipe iteye ubwoba ni equipe iteye ubwoba ni equipe y'igitangaza iraho Alonso twari tuzi twese yuko match itari buse ni yande niya match imwe bakina nawe ndabira match equipe imwe yuzuye iyindi yuzuye ariko akavamwe ibitsindo 9 ndabira match ya Alonso imwe yuzuye iyindi iri nusu ariko akaboneka mu gitsindo kimwe gusa reka tugende muri iyo match so ni match rero novuga bakinye equipe ya Benfica nkuko twariko turabivuga barondera ibitsindo hakiri kare ndetse wanashima muri uko gutanta kurondera ivyo bitsindo niho haviremo nirikosa rya Pau Kibarsi yisacrifier yani sacrifice yatanze ayitanga kuri equipe ati jewe hako equipe igira ikibazo cyo kwankesa igitsindo muri no minota jewe ndabaye nditanze nditanze ndabaye incungu yabaye incungu ariko nyene ni yindi maturité yindi turaza kubigarukako uko umunota hari hakiri kare wabishimye je ubwanje sinabishimye ariko avec le score kungene yacigenda nabishimye mu nyuma sawa nabishimye mu nyuma ariko hari hakiri kare ariko kumbure cyo ni ibintu kumbure bitegurwa byateguwe si ibintu yapfuye gukora gutyo nyene kumbura afise ugo ruhusha ko kubikora yahawe n'umumenyereza aravuga ati we mu gihe cyose mati nk'iyi uzobona ko ari ngombwa ko witanga urumva ari nako wanashima match novuga maze kuvamo imwe ya rouge imwe Valverde igera kuri Morata bakubwira ko kiki Ramos ngo yakomye induru akoresheje terme nyene mwice urumva
rero match ugiye kuraba igitangaje ngaha kuri iyi match bitandukanye na hari hakiri kare ku munota 22 gusa hariho kwa kuntu ko kuvuga ati wari kumureka gatsinda kumbure tukagoma turi kudukwiye twari kugombora tugatsinda kandi ariko izi ni match zikinwa ku ma detail menshi yahisemo no vuga ku kwitanga hamarasohoka hama urukino ruhindura isura kwa ku poseda umupira kuri base kwa kwiyumvira no vuga ku kukina ibyo Barcelona isanzwe ikina muri rusange nkuko bisanzwe biba birapfuye Barcelona yiga ubundi buryo ikina irajera match gushika ku munota 60 na kangahe munota 67 niho uitwa Raphinha yagiye gutsinda igitsinda ku buryo buke bariko bararonka ariko babuvyaza mu musaruro arabona kino gitsindo hama Benfica rondera igitsindo rondera nawe birangira equipe ya Barca ari itsinze donc ni Paki Barca agikora rijya kosa Benfica yari ronsi yo avantage yo gutsinda donc kugira no bwishike kuri ico kintu Barca yoba ya bakinyuriye hehe Benfica yabutsiki icyo novuga kuri ico Alonso uvuga ati yakoze ikintu ciza ku bwawe ariko kijya iyo match kiravuga ibintu bibiri kuri ico iyo match ihera Benfica itsinze twavuga ibindi parce que nibigishora kuvuga ati iyo amureka yamusize iyo amureka akazi kagatwiye kuri inde kuri 16 nta ubizi ni abari 50-50 yuko atsinda cyangwa ashobora kunanirwa muri ico gihananiwe baca bakina bakwiye Barcelona ni equipe ikomeye ikinyikwiye ishobora gutsinda umwanya iyo niyo rero bagize ariko handi avuga ati kuko aha anye munota 22 yabarakiri kare izi ni za match twavuga uitwa Theo Hernandez yaronse karati tukura ku munota 51 atuma equipe yiwe ivamo urumva ibi ni bimwe Ronaldo Araujo yagize mu mwaka uheze kuri Paris Saint-Germain ayironka hakiri kare karati tukura atuma Barcelona ivamo ibi ni bimwe byari gutuma bari à l'extérieur ibi ku Barca yagize iyo nk'ubu hinjira nk'ibitsindo nka 2 kubusa canke bitatu loso yose kutwagwa kuri inde kuri ku Barca rero ibi fatanya bari nka match retour iyi ni match ale rero ico novuga c'est vrai kuri bamwe ashobora ati yakoze ikintu ciza faute itire canke abandi ati yakoze ubwana iki ariko ico womenya umumenyereza yitwa uyu Hansi Flick ni umumenyereza yazanye systeme yiwiwe na cyane cyane tukunze kuyibona defense en ligne inye n'abantu benshi bavuga bati uyu mugabo arayimetriza ora ko yametrize Real Madrid amaze kumetriza n'izindi ariko hari imigwi myinshi imaze no kumumenya urabonye ingene Real Sociedad yabatsinze umukinyi avuye hagati wopfa kugira umukinyi anyaruka amenye ingene asaba imipira uyu mukinyi match bakinye bakiri mu mapuru bakiri muri za match bakira 8 Pavlidis yarabagoye cyane yabizi ingene bakira defense ligne nibi nivyo yagize kuko wabona yuko nta offside irimo aragusiga bien hamuyunda avuga ati ndamukumbike ngaha ndabiheze rero kino no ruvuga ni Hansi Flick akiguma kuri ya systeme nyene ama Benfica nayo ifise ataka abakinyi banyaruka Benfica nayo iragerageza gukina kuko Barca yametrije gato yuko yavuga ati haravuye mu kinyi kuri twebwe ku munota 22 barametriza hagati mu kibuga nico cagora Benfica yagushora kwa yatatse vraiment des émites ariko abakinyi uravye nka Lewandowski nawe ntiyari o top boss uravye Dani Olmo yarahari ariko umukinyi abaye decisive gose nibaze ko babona mugize na homme du match uyu Pedri impamvu rero hagarara ngaho gatoya kiki burya bakubwira ngo amaze kubona ko baronse rouge uyu Hansi Flick burya ntiyashotse amukuramo nyimba wabiravye yamukinishije iminota 5 Dani Olmo abiravye asanga arakeneye umukinyi ahavuye ku Barca
Defenseur. acazana uwitwa Araujo acahitamwo gusohora Dani Olmo. Impamvu rero abafana ba Barcelona nibaza ko abafana benshi ba Barcelona bari kuryoherwa kubona Chesney turamugarukako abaye homme de match mugabo homme de match yabaye nde Pedri. Alonso bakubwira ngo umugabo yitwa Hans Flick yafashe umwana yitwa Pedri amubwira ati wari kuri nimero 8 Olmo yari kuri 10 gerageza uko ushoboye utangure ube 8 na 10 kandi yabikinye byose yimbuzi umuntu yitwa Pedri. Alonso Barca ari gice muga yagukubitiye match ngira ngo y'ubuzima bwiwe yirutse kubana arazungurutsa abana arabacenga ibintu byose Pedri kabisa. Alonso ku muntu umwe akunda kuri umukinyi mwiza kino umupira mwiza Pedri yabigaragaje kandi ari umusatari wo kubigaragaza muza muri gice. Iyindi kalite rero bakubwira ngo Hans Flick yagendeye ko mu guhubwo butumwa Pedri imwe mu makalite yiwe kiki mu kibuga bakabakinyi 22 ariko Pedri bakubwira ngo agira impano yuko numwe mu bakinyi bashobora gutegeka umurindi urukino rugendera. Hari abakinyi bameze uko bategeka tempo ya match nukuvuga uko urukino rugenda ritme y'urukino ikagendera ku vyiyumviro vyiwe. Pedri yakinye nimero 8 agakina 10 ekipe ya Benfica kayikwega akayigarukana nabiriye bitsindo bona Benfica yahushije Jesse ndabiyarongo ni kubera Barca yari gice kuko Benfica niyo mukwiye igusatira kujya nyine. None twayibonye match bakinye aho niyo nariko ndageza kucerekeye Pedri. Pedri yabaye home de match kubera iri ya role cyane gose niwe yagerageje kubagora bituma bataduga cyane bavuga ati urabe nk'igitsindo cinjiye cinjakika mu munota 31 gitandukanye ni cya Liverpool match yari iheze ariko hajya vyara gushoboka ati basi tugera twegarije urabe Raphinha ringene yatsinze urya mutipe ipasi yatanze Raphinha arayireceptiona kuko yatanze pasi imbi ngo ku ruhande hariya ku ruhande rw'iburyo ntiyamushikana neza receptiona sinzi ko ari cyo mwabonye Raphinha yarari wenyene Pedri yarari nka a 5 metre cya 10 metre yiwe Raphinha aziko nyaruka ariko Raphinha yisanga ari mu bakinyi batatu hagati hajya Raphinha nta yindi shwa yarafise hajya avuga ati aha abasinda bacenga kuko ego technique arayifise ariko bimaze gucenga waza baraminya amare ntayafise cyane gose ariko aravuga ati abajenguyemo Otamendi nguyemo Silva nguyemo n'uyundi ndi hagati yabo aha jewe nta handi nja nta wundi turi kume ku ruhande siniko ndabona uri ku ruhande hari siniko ndabona kuri ku ruhande hari nta wariho nta wari nta warari uyu mupengenda gukubita aho kubitana neza arawukubita ucisha amaguru y'ujya mukinyi Silva awukubita araba nk'uraba nka deuxième poto hari kubera yamaze nkuru ngaha gauche we kabisa afite shot nziza arakubita umupira umugardien ntiyawubona hajya nta solution nimwe yarafise ariko yiyumviriye mu kanya gato ibintu vyo oya Raphinha yabaye Raphinha nyene Raphinha tumaze igihe tubona muri rusange ya Alonso Barcelona yabaye nziza buriya niyo kiki kiba kimwe kubusa bakwiye kwa kubona ko Barca bakoze akazi kadasanzwe. Alonso je twamye tura statistique bahiruka gutsindira Benfica ryari kera banganya bina nasaba hariya ni stade nini kiki ni stade nini yuzuza abantu iyi ni stade abantu bibuka ko yama yakiriye za Champions League final urumva rero ikintu kimwe je nabonye Barcelona iri on fire nyimbi shwa kwikura imbere ya Benfica urumva Alonso iri mu igice kuriya nubutumwa Barca yatanze yashimangiye bwa bukomezi bwayo ariko ngomba tugaruke kuri carton rouge ya ku Barca niko kanenge nabonanye Barcelona akanenge kameze gute kiki twamye tuvuga amakosa yande ya Paris Saint-Germain yukutaba matire akakano Barca bakagabeko ririya kosa ku Barca yakoze niyo bariko baraja kubwanje biragabanya amahirwe y'ivyo Barca ishobora gushikaka
nyimba bagifise umukinyi Alonso wo muri defense agitinya ko bankese igitsindo kimwe kandi azi ko ari muri equipe iyikwiye imeze neza yabyutse neza ishobora gukubita bitanu Alonso wumva ko kantu ibi bintu birasa nivyo Araujo yakoze kuri Paris Saint-Germain azi ko muri ale babatsinze 2-1 kuri kimwe ino kimaze kuba kimwe kubusa ariko akaja gukora ikosa rihana equipe atinya ngo bage bagombore kimwe iyi ni maturité ikibuze muri Barca donc bimwe twita ama detail bya bindi twita ama detail akuramwo equipe itovuyemwo kiki uno musi turiko tuvuga Benfica ariko ejo ishobora kuba ari Bayern ku munota wa 20 bibaye bijya sinzi ko woyiva mu maso sinzi ko worokoka kuri Bayern habaye amakosa nkariye bivuze ngo Hans Flick aracafise igikogwa cyo gutegura abantu biwe mu mutwe buriya Madrid Alonso kintu bita maturité ni cirushize izindi equipe Madrid niyo habasigaye imisogonda izera intsinzi twarabibonye kwa Bayern mu mwaka uheze Bayern ntiye yabahejeje ntiye yabakuyemwo ikosa rimwe rya niwere rivamwe igitsindo ariko ico gitsinda nticari gikwiye kugira ngo Madrid yikalifiye bumva ko baronse ingufu zo kuza kurondera ikintu hariho akantu rero forme ni kimwe kuri Barca kirakwiye kuba muri meilleure équipe d'Europe ni kimwe mugabo mutaragira ijya maturité igabanya makosa y'ubwana nkariya yaba ku Barca urabona rero impamvu twari kuvyita accident muga iyo vyiyongereye kuvyo Araujo yakoze mu mwaka uheze ucucita ikibazo ako rero nabonye arakanenge Barca ni equipe nziza cyane irafise potentialité zo kuja gutwara Champions League vraiment muri equipe mbona zibishobora yego ubu biraboneka yuko zibishobora Barca impamvu yima mahigwe mu bafavori ni turiya dukosa bagaragaza burya wotsindwa tubona ico warushijwe mugabo nutsinze warushije umuntu vyose ariko ukabona ari utundi tuntu utarukuye kugira ko ikosa ari twagize kamakosa tukaca twonona ibintu byose nuko mu munota umwe ino Barca yoba donc yoba igeze ku rugero rw'uwego ko ivoriwa kubijanye no vuga nuko kuntu bino bintu bibiri bibashikiye mu myaka ibiri nyene ariko kimwe kibaye positive no mwaka ariko mu mwaka uheze byo novuga gihe bahura na Paris Saint-Germain byarayirangaranye Barca iraheza no vugira vamo ni shusho zibiri ariko izi shusho zibiri ugiye kuraba wobona mengo Barca ari ikintu novuga ciyongereye donc kijanye novuga nubwo bwiza bwayo no ku rugero rwayo twovuga ko ni urugero ni gwiza ariko ico twovuga ikosa ryabaye kuri Barca turi saneshe ryabaye kuri Paris Saint-Germain nivyo birasa ariko tumvuge yuko icyatabaye icyatunze Barca cyo kuri Paris Saint-Germain Barca hari ibihe atari vyiza yari irimo yari kwiraza buhoro buhoro ariko uno munsi turavye Barca ni nziza kandi cyane kandi nitwibagire yuko na Chesney yabaye mwiza kuko iyaba ajya ama saves yagize yari kuba yinjiye nitwa turavuga ibi ko turavuga la même erreur yabaye kuri Paris Saint-Germain ariko Chesney yabaye mwiza yanze ko yirekura kabisa aransa kubirekura hama Raphinha aronka iyo occasion imwe arayiterayo irinjira iyo ni twovuga yuko ni chance yabaye ariko uno munsi kugerageza kugereranya Barca kiya gihe yari hari umwaka uheze siyo yubu ariko amayerere yabaye ni nkamwe nuko gusa kiya gihe Paris Saint-Germain arabiprofise irabironga ariko Benfica ejo ntiyabiprofise ngo bironga bon je nibaza yuko Barca y'umwaka uheze ni yubu bitandukanye gose hariho evolution nini cyane c'est no kumumenyereza ko yavyongereje uno Hans Flick umwaka uheze yari Xavi urabona ko ico Barca yari buze umwaka uheze Hans Flick yarakizanye ariko kandi nico abagenda garagaza nk'amakosa kiri muri Barcelona Alonso urabona ko agenda yakuraho ibyo bya maturité nyene ubona ko agenda create ikintu c'ubugabo mu bakinyi biwe
burya ndiko ndavuga ko ari defo kuri Barca ko ku Barca agikora ikosa nka ririya ari manke ya maturité nyene ku bakinyi bamwe ariko ntawoca yibagira ko kuba Barcelona ishobora gukora ibishoboka byose ikarangiza itsinzi ry'amaci ni yindi niveau ya maturité batwetse ni yindi mentalite y'uguhayagiza nayo ni yindi level bariko kuko ni Benfica nibyo ariko ni Benfica imeze gute ni Benfica yagukubise bine ukiri muri kimwe ukiri muri bibiri ni equipe rero wategezwa gutinya ni equipe iyo udakomeye neza mentalement kiki ushobora kuza ukavuga uti iri equipe yarambangamiye yarambangamiye dukwiye ubwoko tuhavuye umwe turagowe rero numumenyereza adahungabana Hans Flick warabibonye buriya nuko twavuze carton rouge ya ku Barca tukongera ko ya Araujo wibuke ko na inigo yaronse iri stupid nyene kuri match ya Monaco match ya mbere ya Champions League baranayitakaza baranatsi ntiyari inigo urumva abakinyi office abakinyi bane muri defense muga mu myaka ibiri bakoze amakosa adashobotse ashobora gupenaliza equipe rero ni yindi niveau ya maturité berekanye gutsinda iriya match kandi bari gice ntuze scenario imeze kuriya ariko kuza kuyitsinda ari Benfica mukagwana umunyegora kumva nyene ko bidashoboka ko yinjizwa kuko Chelsea ya pre match yavuze ati natsinzwe ibitsindo byinshi muri match twaheruka gukina nabo ni kintu kitanezereje uno musi sinagomba ko iriya scenario isubira kwirepeta rero akaza agafasha umugwi Alonso ndazi benshi byatugoye kujanisha ziriya match muga uwaravye match ya Barcelona araza kadicezi yakuyemwe imipira kandi abanyegori bose bari beza bari beza bose nuko kubakinyi bane bashizwa habona kugira ngo hatogwe umukinyi no bwa yaranzi no sommet ya Ligue des Champions hariho witwa Alisson Becker wa Liverpool munyegori witwa Harry Kane wa Bayern Munchen witwa Martin Odegaard wa Arsenal ndetse n'uwitwa Rodrigo Goes muri abo bakinyi bane eske hariho uwundi yabaye mwiza kumbure yari kuza karamplasa umwe muri aba canke umwe muri abanye mubona ko yobarinde abikwiriye kuzobatsinda kuba umukinyi wa wino jour voilà mbona ari Alisson Becker mbona ari Alisson kuko ya deja resultat za match yakinye zari resultat zibitangaza ariko ivyo bitangaza niwe yabihetse niwe umba kidi di match umukinyi yaranze urukino uriya yaranze ruriya rero neza mu buryo butari ubwo kuvuga gusa mu buryo buri bugaragara jembo nari Alisson Becker uko uri kuraraba Odegaard match ya Arsenal yaroroshe cyane yaroroshe ni match y'ibitsindo ndwi urumva kuba ashobora kugira statistique nka ziriya nibisanzwe Rodrigo nibyo yahetswe nuko rwari urukino rukomeye bien sûr muri zibiri nibaza ko ari nk'ugwa kabiri cyangwa gwa mbere rwari rugumye muri no somene aho haba yitezwe Mbappe akaba yitezwe Vinicius Junior akaba ari waheka equipe ico nico cyatumye aba di match akaza no muri runo rutonde mugabo ni gitsindo nta na pass decisive nta bintu byinshi cyane Harry Kane uri musatirizi gutsinda ni ibintu bisanzwe yatsinze Borussia Dortmund mugabo Borussia Dortmund bambe nuzenya Bayer Leverkusen sintuze si Atletico ntuba watsinze Atletico urumva sico kimwe na ntuze na Rodrigo ariko kandi si ibitangaza wakoze muri match nk'iya Paris na ntuze na Liverpool jere nanarije bariya mbona Alisson Becker ari wa Amerika kuba nta wundi mukinyi uwundi no bwayo yarakoze ibitangaza muri no semaine ariko yogiye muri uru rutonde yari Chesney muga urumva muri match ya match urabona biriya Pedri yakoze iyo abikora muri match imwe Chesney nawe akabikora mu yindi bari kuba iyo nka Pedri akaba ari we yatsinze igitsinda hajya yajaye yajaye inde Pedri
yaza kuko kuba ariwe aba anye yatsinze. uretse umuntu ashobora gutabara uvuga muri bariya muri aba bandi aba bashyira nibyo apare Alisson Becker oya batatu. Pedri niwo muntu yari kuza urumva Eh. aba bashiramwo abantu batsinze ibitsindo bagatana amapasi cyangwa bakaba abantu beza bakabria be Eh. apana kubriya gusa muri match donc babaye bahindura facteur principal ariko watsinze igitsinda cyangwa watanze amapasi zive menshi cyangwa watsinze watanga amapasi zive ariko Pedri yaje gutsinda igitsinda aha yari kujamo nuko